ashafasha dukure nyarenga ngibyo riko rirareba nayo ngibukira kandi iyo jojo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije bezuka n'ibihugu bihoza abana ndekukura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere Tubungabunga ibidukikije. Vision 2040 tuja muri secteur de production. À la base rero ni ministère de l'agriculture et de l'élevage na ministère ya énergie n'imwe. Kugira dushike ku mbona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060, umurundi wese ahari hose abifisemwe uruhara ntangere. Mu kiganiro inka imirima n'ibidukikije c'uyu munsi tuvugana ku gikorwa co guhingura imbuto z'ibivyagwa vy'ibigori, ivyo benshi bita hybride. Leta y'u Burundi ikabiri kwikora ico gikorwa igicishije ku bushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije. Nkuko mubizi mu Burundi ndetse n'ahandi hose baravuga yuko imbuto itewe ari imera kugira ngo umuntu ashaka kuronka umwimbo kwiye dushaka gushika kwihangiro twihaye Leta y'u Burundi yihaye nuko mu gisata c'uburimyi nuko haboneka imbuto nziza zirobanuye. Ivyo rero birakorwa nka mu Burundi biciye mu gukoresha imbuto kama z'ikirundi. Ivyo birakorwa muri izabo biri kukiva kugira imbuto zibe nyinshi kandi n'abagwiza mbuto ariko arafasha kugira ziboneke. Hambavu yaho rero hariho muri iyi minsi harabonetse ko abarundi barahurumbiye cyane imbuto z'ibivyagwa cyane z'ibigori, aho mbe ndetse benshi bavuga ko bashaka igitego imbuto yitwa pane 53. Iyo rero iyo mbuto z'ibivyagwa harimo niyo pane 53 haburya ziva mahanga, ni imbuto zigurwa zivuye hanze y'igihugu. Izo nazo ugasanga harashobora kuba ibinabiriya ntambamye. Tufate nk'akarorero nk'ubu igihugu dusanzwe tuziguriramwo habaye nk'imigenderanire mibi canke bakavuga ati twebwe tugira tubime imbuto, usanga byoca bitugora ngaha mu Burundi. Ico gituma Leta y'u Burundi yafashe ingingo yuko bogwiza imbuto zogwizwa ngaha mu Burundi, ishira imbere cyane imbuto zihinguriwe mu Burundi, cyane izo mbuto kama zigwire zibe nyinshi. Hama kandi Leta ikahamagarira amashirahamwe afise uburyo kuza guhingurira imbuto z'ivyagwa ngaha mu gihugu. Turabona rero ko hariho abariko baraza bagerageza kuzigwiza, hariho za Naseko, hariho za Setrako n'izindi. Izo rero bariko barakora. Ejo bundi baragize bakoranye n'ikigo Izabu barashizeho imirima twakwita y'ukugerageza mu burere bushushe n'uburere buri hagati na hagati. Rimwe twarazigende turaraba, barimye amavariyete 9. Ayo masosiyete nyene yarakoranye na Izabu barayatera muri ubwo burere bonyene. Abo bene zo nibo bazizana bakazitera ariko na Izabu bakabikurikirana, ndetse harimo n'amaserivise y'ubushikiranganje ajejwe vulgarisation. Hanyuma ese ya mbere yarabaye no kwimbura barimbuye, mugabo ubushikiranganje bwasavye yuko bandanya bagira amaese kugira ngo nk'imwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3 gutyo Izabu zotange raporo yerekana hagati y'aya mavariyete 9 nizihe variyete zimbuka neza mu karere aka nakandi. No kuvuga ko hari izokwerekana yuko hari variyete zimbuka mu burere bushushe ndi variyete zimbuka mu burere buri hagati na hagati budashushe cyane.
mu kigo cy'igihugu Izabu bariko barakora ubushakashatsi kugira bikunde umwimbu w'ibigori wongerekane na cane cane hakoreshejwe imbuto z'ibivyagwa zikorewe hano iwacu mu Burundi. Igiterwa cy'ikigori byarakunze kuvugwa ko tugomba twizeye ibiva hanze amafaranga muri zindi contrainte bishobora gutuma imbuto zitaboneka kare. Mwumvise ko nyinshi zitarashika mugo muri Izabu harabaye mu gucererwa bivanye na historique institut batangiye gukorera ku kigori hybride bateba uburyo bw'uko aho ubushakashatsi bugeze turacyari inyuma cyane uravye ivyo abenegihugu bakeneye. Mugabo muri uno mwanya aho tugeze turamaze kuba dufise icyo bita abaparti bashobora gutanga ama hybride amabuti uko turarira experimentation n'abapinyi babiri umwe ari mu Kirundo n'ari mu Rutana turabingene bigenda kugira nitwabona uko bizoba bigenda ico tujya kuri ya etape tuvati tutashobora kuramfosa production de maïs hybride au niveau local kandi n'abapartenaire bariko baraza kutwapuya uri yuko baza kutubwira ngo tugurire imbuto dushira bene igihugu twe twarabanyi twabwira ati dufashe dushobore kugira accès aya ma organisme international nka SMIT y'abibigori bishobora kuzana abapara baba b'igihugu igihugu ishobore kudisponibiliza iby'abapartenaire privé bazokorera ko pour la production de semences hybrides. Je veux ko cyavase kandi hamwe ho kuma réseaux sociaux za FAO cyangwa abandi bapartenaire bashobora kwiva ko ariko barafasha cyane mugabo ni kubera twabaye orientation bivanye n'ibyo baje bagati aho mamwe ko muraduhenda mugabo antreta kuri maïs composite twari dukunze gukorera ko cyane kuri saison iheze twarose amatoni agera ku 90 ure twako turaraba strategie twokoresha naho turiko turazana ibi byako en collaboration avec les DPAE bamwe turamaze kuvugana ko mu burere barimo baraba ko Izabu ishobora kuba autour de 5 tonnes par région ziza kugurizwa imbuto buryo bw'uko l'année prochaine ni hagrâce yo kudisponibiliza les semences de maïs composite bazoba bikoreye aho nugira que ça soit les maïs hybrides zo ziko ziraza hamwe na maïs composite zo ziko ziringira tuzoba turashira ingufu amaziza zirahuriza aha ni kugira ya chaîne yo imbuto zitanze ashobora gucika kandi tuko turasaba aba bapartenaire badufashe kwamenaja ama espace amwe dushobora gukora muri sedose surtout za Cibitoke na Bukembe kugira hari amenaje avara crise dushobora kuhayabilita twe nko kukintu cy'imbuto tuze turakora muri sedose kubwe kuraba kote pinete canke contamination tuzi ko ozarantu tamuntu n'ariko arakora mu maje kudupermeta niba ari hybride cyangwa composite tuzikora ahantu haba harisa aho nawe nyine tuguma dushira mu ngufu n'amakontrente twese twayobewe ubwabo ya espoir ko izogenda neza. Ishirahamwe Setraco ni rimwe mu mashirahamwe ya hano iwacu mu Burundi yihaye ihangiro rikomeye ryo guhingura imbuto z'ibivyagwa vy'ibigori. Setraco mu kubaho kwayo ubwa mbere na mbere mu myaka ya 2012 na 2013 harabayeho igeragezwa z'imbuto z'ibivyagwa mu Burundi bivanye nuko abantu bari batanguye kuzana imbuto zimbuka z'ibivyagwa bidaciye mu mategeko ugasanga abarimyi bararima izo mbuto ziciye mbere no kubadandaza b'imbuto baje barazizana impande y'urudandazwa rw'imiti y'ibiterwa. Hanyuma mu cigwa twagize mu 2013 byarerekanye yuko imbuto z'ibivyagwa mu Burundi zari nyinshi cyane zinjira mu gihugu mbere twasanga zababa itona 800 zizanwa n'abadandaza b'imbuto. Hanyuma rero leta yaragize igeragezwa z'izo mbuto ikoranye na Izabu hanyuma baraheza baremeza imbuto zishobora kugurishwa ngaha mu gihugu cyane cyane zizanywe n'amasosiyete
ya Panar na Naseko ico gihe nizo zadandaza imbuto muri aka karere. Hanyuma twitegereje ingene ico giterwa mbere izo mbuto zahurumbirwa n'abarundi, mbere tukabona na leta uravye umwimbu wavyo nayo nyene yaciye ifata ya mbere mu guhimiriza abanyagihugu abarimyi kugira bijukire ico giterwa cimbuka cane. Rero twaciye tubona ko ico gikorwa twogifasha igihugu kugira ntitubandanye nk'abarundi tuzera inze, na cane ko vyahuriranye nuko bamwe mu bashakashatsi ba Izabu bagiye kwiga ibintu byo gutubura imbuto, hanyuma bakaza barabinonosoye, hanyuma tukabona ko arico gikorwa cihutirwa turavye uburyo igihugu cashiramwo mu kugira izo mbuto ziboneke. Niho rero mu bihumbi 2018 ico gikorwa catangura, turahamagara abagwizatunga bamwe babishaka, hanyuma baraja hamwe barashiraho ikigo citwa Setrako, cyari gisanzwe kiriho mbere mugabo gisanzwe gikora mu kugwiza imbuto zimwe mugabo guhera mu 2018 caciye gishiraho umugambi wo kugwiza imbuto z'ibivyagwa z'ibigori. Abantu benshi barahurumbiye uwo mugambi, mbere mu 2021 Setrako ifatanije n'abagwiza mbuto bahurikiye muri Coprosebu benshi yaragwije imbuto zirenga itona 300. Hanyuma leta irafasha mu bintu byo kuzishikiriza abenegihugu, iragura amatoni atari make irayashikiriza abenegihugu mu ntara zitandukanye, mbere n'amaprograma ya leta ajejwe iterambere yarashoboye gushikiriza izo mbuto abenegihugu batari bake mu gihugu, hanyuma barazimenyera, mbere gushika n'ubu benshi baraza kuzirondera ngaha, abazibonye akanovera kazo. Iryo shirahamwe rikorera mu ntara zitandukanye z'igihugu kandi rigakorana n'abajejwe uburimyi muri izo ntara hamwe n'abagwiza mbuto kugira bikunde twese hamwe duteze imbere ico gisata. Ijanye n'izi mbuto z'ibigori mubona aba barimyi bariko baratunganya, twebwe mu ntara ya Karusi kuva umugambi wo kugwiza izi mbuto utanguye ugatanguzwa n'ishirahamwe twita Setrako ritugwiriza imbuto z'ibivyagwa, mu gifaransa tuzita V3, twacakiriye neza cane kuko n'umugambi ushikana abenegihugu kuri ya ntumbero ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, yuko twese dutegerezwa gukura amaboko mu mpuzu tukarima, gutyo umunwa wose ukaronka ico ufungura n'umufuko ukaronka amafaranga ubika. Mu ntara ya Karusi abenegihugu barigishijwe baramenya, kuko uyu munsi bose bipfuza guteragira imbuto zirobanuye, vyumvikana ngo barasezereye wa mugenzo udashimishije wa kera wuko batera imbuto baba babitse ku rusenge. Murabona ko uno musi iyi ntambwe ari nziza kubona hariho abantu mu benegihugu b'u Burundi bashobora kwiyumvira yuko batogoma bazeyinze kandi nabo bashoboye. Murabona ko aha hantu turi muri uno murima ejo ubucu dufasha vyinshi, ubucu duha imbuto twahora dukura hanze, nubwo bataragera ku rugero rurerure ku buryo bokwiza abenegihugu bose. Murabona ko mu kurindira imwe iva hanze abenegihugu batazoba bifumbereje, bazoba bariko baratera, hanyuma bakabona kuzera inze mugabo baticaye. Hanyuma noca ntera kamo abagwiza mbuto bo muri no ntara yacu ya Bururi gufata iyi ngendo, nk'uko mubona abana bo bageze kuri runo rugero, kugira kurya bagwiza izindi mbuto
kuko ino bakunda kugwiza ikiraya cane bofata intambuko nayo kwijukira kugwiza iyi mbuto y'ikivyagwa y'ibigori kugira iyo mbuto igwire kiretse ko yotegwa muri no ntara gusa bibaye ngombwa no mu zindi ntara bashikirwe bibuze no hanze bashore. Mu gihe leta yacu ifise umwitwarariko wo kugwiza umwimbu mu mpande zose tukaba dufise kandi isi ndimwa imera abarundi turakwiye kubivyaza umusaruro. Abarundi barakunda gukengera ibintu vyabo bakibaza yuko kumbure ibivuye hanze bifise akanovera kurusha ibyo bikoreye bonyene mugabo bakibagira yuko nabo bafise ubwenge bukwiye kuko ico maze kubona jewe natembereye hatari hake n'amashuri narayize mu Burundi mbere no mu za Burayi no muri Afrika aho mbona yuko abanyeshuri b'abarundi bama bari imbere mu mashuri atandukanye. Urumva rero ntaco buza yuko ibyo abandi bakora hanze bashobora kubikora ngaha iwacu. Nivyo rero twagerageje gushika ubu unye ku mwaka twama dutanga imbuto zirenze tona 200 kandi zigashika kare kubera ziba zakorewe ngaha kandi zisanzwe ziri mu ntara zitari nke z'igihugu Karusi, Muyinga, Kirundo, Gitega, Makamba, Bururi, Bubanza. Abarimyi rero bazibona hafi cyane hanyuma bakazitora ubwa mbere bakazitera ubwa mbere cyumvikana yuko ijya mirima mubona abenshi imirima y'abene gihugu haba harimo izo mbuto nyinshi z'ikigo Setrako. Turimvira ku kwagura na cyane aho twari dumaze iminsi dukorera kugira dushike mu ntara zose. Intara zose zizoronke izo mbuto za Setrako hanyuma intara yose ibifise umugwiza mbuto umwe canke babiri bagwiza izo mbuto kugira bazofashe no kuzitanga muri izo ntara nyene hanyuma tugerageze dufashe leta y'u Burundi mu mugambi wayo ukuheba kuzerinze mu kuronka imbuto yikoreye nyene mbere dufashe no ku cimbiro c'umukuru w'igihugu cyo guteza imbere Burundi kugira Burundi buzobe buteye imbere mu 2040 hanyuma tera imbere gose imbere mu 2060. Abarundi dufise ingorane ikintu kitaje n'indege umengo nta valere gifise twohindura mu mutwe tukamenya ko natwege mu Burundi hari abantu bashoboye kandi bashoboye gukora bijya abandi bakora. Mwirima ry'agatasi riheze harageze igihe je ndabona ko ivyo kuzerinze bitevye ace mvuga nti yemwe imbuto zirahari ego nimushire ku isoko izo mbuto zaradusahirije gose abarimyi ntibabaye bakigwabira ivyagiye kuza vyungana iyindi suka mugabo isuka ya mbere imbuto bari bazikuye hafi kuko murabona nk'ubu murabona kwihindagurika ry'ibihe riba umwanya umuntu atazi beze irya ziza n'indege ubu yo tuzikura twozibura tuzoca tubigenza gute? Ubu intambwe uburimyi wahe buraterako ni ndende ugereranije no mu myaka yahera. Bumaze rero gutera intambwe ndende bukenera benshi babuherekeza. Rero bofasha aba bantu bariko barakora ibi bikorwa bagafatwa mu mugongo mbere bibaye ngombwa bakagwizwa. Abarimyi barasabwa kwijukira gutera imbuto zirobanuye, abagwiza mbuto nabo bagahamagarirwa kumenyekanisha imbuto zabo. Mwisande mu Burundi turiko turabura urasanga yuko abarimyi benshi baracakoresha za mbuto bibikira mu nkono. Iyo bimboye bacafata bakabika akabuto. Twese twakuze ariko bimeze umurundi arabika akabuto hanyuma ariko atera. Mugabo ntitwobandanya uko tugomba kugwiza umwimbo. Duhamagarira bene gihugu guhindura ingendo cyane abarimyi guhindura ingendo
bakijukira gutera imbuto zirobanuye. Abagwiza mbuto bariho, ku by'ukuri bariho mu ntara nyinshi z'igihugu. Igisigaye kumva tutarashikako ni ukuzimenyekanisha, ntibaragera aho bamenyekanisha imbuto zabo kugira ngo umurimyi amenye izo mbuto ziriho nizihe, ubwoko n'ubuhe, ziri hehe, kugira ngo azikeneye amenye azisanga. Rero duhamagarira n'abagwiza mbuto kurata imbuto zabo, tugahamagarira n'abanyagihugu n'abarimyi guhindura ingendo kugira ngo batere imbuto zirobanuye, gutyo bagwiza umwimbu. Kuko baravuga mu Kirundi bati imbuto itewe n'imera. Mu myaka iheze bavuga ngo uburimyi nubwo umuntu atize, umuntu yize agiye kurima bavuga ko ngo ramenje. Ariko muri iyi minsi muramaze kubona ko abantu benshi bahinduye ingendo, abadandaza, abagwiza tunga, abakozi ba leta bose bashize imitahe mu burimyi, si imbuto gusa. Tugomba rero gutera indi ntambwe, tuve muri bwa burimyi twahoramwo, dutere intambwe tuje mu burimyi bwa kijambere bukoreshejwe uburyo bugezweho, tukava ku ikoresha ry'isuka tukaja muri rya koresha ryo mu mashine. Urabona ko mu bindi bihugu hari amakoresha mu mashine, haba mu kurima, mu kubagara, mu gutera, mu kwimbura, ugasanga byose akora mu mashine. Cyane cyane mu gisata c'imbuto twashaka yuko hozamwo abantu bafise babishoboye byo kuri amasosiyete afisemo uburambe, amasosiyete ashobora uburambe mu gutera imbuto kandi afise n'ubushobozi bw'amafaranga kugira ngo haboneke imbuto nyinshi, na cyane cyane washaka izi mbuto nyine z'ibivyagwa zikorere ngaha mu Burundi turonke independence. Kuko ntushaka kuvuga ngo independence ukoresha imbuto zivuye hanze, kuko habaye ikibazo bica tugora. Turi kumwe twese birashoboka ko igisata c'uburimyi gitera imbere kigateza imbere igihugu n'abene gihugu, umuntu wa wose ukaronka ico ufungura n'umufuko wose ukaronka amafaranga. Ku masemanse, ku imbuto murabona ko ari kibazo. Mu bisanzwe imbuto ni question de souveraineté, nuko yuko kiri mu bintu igihugu kiza kwitaho kugira ngo umwimbu uboneke. Iki rero ndaboneka yuko tuza kuja ku zindi ntambuko. Ndanashimira mbere n'abagwiza mbuto kuko kuri se zose iheze twari twagikoreye ko rwose, turabatera intege, turabagirishije inama nyinshi, turababwira yuko tubagarantishije isoko. Nagomba ndabamenyesha yuko kuri se zose nta hybride haje dukeye. Hariho n'ibyari kuza kuri se mugabo n'ubu bikiri mu nzira. Muga kubera twakoreye kubagwiza mbuto turavuga tuti ubu twamaze kubona yuko imbuto kama y'ibigori yacu wayitabiye neza iratanga. Nige twagira urugendo n'abashikiranganje twaragiye kubiraba Muyinga, umurimyi aratwereka umurima wa maïs composite, barabona yuko difference atari kirenga mu gihe wayivumbiye neza. Nico gituma kuri se zose nta nduru bumvise kandi nta hybride nyinshi twakoresheje composite kandi byaragenze neza. Aha rero tuvuga tuti nibyo hybride turayikeneye ku rwego commercial, mugabo inguvu tuza gushaka kuzigarukana kuri iyi mbuto kama. Mu vyibuke hahora haza ibihe bimwe nka covid, ugasanga igihugu kibaye oblige yuko cyugara imipaka. None ugaye imipaka uri n'ibyo kuye hanze sampurusa umva uko bigenza gute? Nico gituma ubu izo mbuto kama tuzoshira ku inguvu. Nanoneho nagomba ndabamenyesha abatabizi n'iyo maïs hybride ikivyagwa subuhinga tubuze, abahinga babyize babishoboye turabafise kandi n'ubu buratanga kuzikora mu mbese yuko bafise amatone makeye kandi zimeze neza. Byumvikana yuko rero hamwe twoshobora kugira irrigation tukatorondera neza hano tuzigwiriza hataye indi mihegereye bizokunda. Aho nagomba rero ndabademeshe ndabwire nti izo mbuto kama dufise z'ibigori muzifate nkama kandi tuzikorereko, hama izo zindi kure zizoze zongerekana. Ariko akimuhana tugume twibuka yuko kaza imvura ihise. Atafasha dukure nyarenga ngiryo ririko rirareba nayo ngirikira kandi
iyo jojo w'ikigo buzigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mashi 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 inka imirima n'ibidukikije ibihugu bihoza abana ndikugura nama turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije